era kwacu kuratuma kuducira inzira ahatagira inzira, kuratuma tugera aho tutari gushika. Kubera iki? Twizeye. Maze Yesu ararira, arizwa nukabona atakwizera ko kiri mu bantu. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, turabakije aho muherereye hose, haba muri Amerika, muri Aziya, Oceania ndetse n'ahandi wacu muri Afrika. Turabatahije mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ego nkuko mutubona hano tuvyagiye muri studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV, ikaba iherereye hano muri zone Kinama, komine Ntahangwa, quartier Gitega. Ego ku mikoro ya mbere mukaba muri kumwe na Bizima na Bienvenue, benshi muzi ku izina rya Tony. Tukaba tuvyagiye hano n'umushitsi wacu, dukunda kubita umushitsi ariko ntabwo ari umushitsi kuko yama hano muri studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV. Ariko kuba ariko badukurikirana ikiganiro cyacu ari bashasha bamubona yuko ari umushitsi, ariko twashaka kubamenyesha yuko atari umushitsi, n'umusangwa wahani wacu muri Tarsis Hope Ministry TV. Reka nawe nyene tumwikaze aheze yidondore avuge nawe yajava hama abonere ko kutugaburira ijambo ry'Imana. Kaze mushitsi. Murakoze. Ndibaza abaranzi benshi ariko no kwidondora kuko dukurikiranwa n'abantu uko bukeye kubwije, abadukurikiranye uno munsi so badukurikirana ejo, afite tugenda twiyongera. Ku mazina nitwa Sengiyumva Vincent, ndumukozi w'Imana, nkorera Imana, mvugira Imana, namamaza ubutumwa bwiza ahatandukanye aho Imana ishoboza kushika ndahashika. Sanzwe nkorera mu ishengero ryitwa Neno la Uzima, mu Kirundi ni jambo ry'ubuzima. Murakoze. Ego murakoze kongera kutubwira aho muje muva, kutubwira akazina kawe Vincent, no kutubwira eglise usengamwo. Uravuze neza yuko ni jambo ry'ubuzima. Ego abako dukurikirana ndibaza murumvise hajava kandi murumvise n'izina ryiwe. Reka dumuye akanya kugira ngo atugaburire ijambo ry'Imana, ko turazi neza yuko akunda kutugaburira ijambo ry'Imana. Ngia n'uyu munsi yatubwiye yuko nta kinzanye kugaburira ijambo ry'Imana abana b'Imana. Kaze. Ego murakoze. Nkuko byama icyambere ndashimiye ine studio ya Tarsis Hope Ministry TV yasubiye kutwomerera kandi akaryo n'umuryango. Nshimye Imana mushobora byose yo yaturinze indwi yose, tukaba dutangwe n'iyindi ndwi tugihumeka umwuka w'abazima. Nibyo gushima Imana. Nje kugira rero tuyage amajambo y'Imana, nje kugira tubandanye twagura ubwami bw'Imana, nje kubabwira amajambo y'Imana namwe muze muyabwira abandi, abo muyabwiye nabo bazobabwira abandi, kugira tugume twagura ubwami bw'Imana. Rero ijambo ndakuzaniye kuno munsi cyangwa se ijambo no banzaniye abantu b'Imana kuno munsi ni ijambo rivuga ibimenyetso n'ibitangaza. Ukwizera kw'ibimenyetso n'ibitangaza. Abenshi muri kino gihe ukwizera kwamaze guhera muri bo, ntibakizera yuko Imana ishoboye byose, ntibakizera yuko Imana yoshobora gukora ibirengeye iby'abana b'abantu, ntibakizera yuko Imana mushobora byose ariyo yatumye idushikana ngaha ku isi, ntibakizera yuko Imana mushobora byose ariyo yemeye tukabahonyoza ubutaka amaguru kuri no butaka bwayo.
ijambo ry'Imana rirambwira ngo Mose Imana ikimuhagurutsa, Mose ikimubwira ati ngo haguruka, Imana imubwira ngo haguruka ugende kuntabarira ubwoko bwanje bw'Abisirayeli aho bugorewe muri Egiputa. Mose kuvyizera yarabyizeye, ariko aramubarira ati Mana yanje ndavyizera kuko kari wumbwiye mpaguruke ngende gukora, ndizera neza kariwe umbwiye kugiye gutabara ubwoko bwawe, eske ni igiki kinyemeza koko kari wewe? Mose amaze kubwira Imana, Imana iramubarira ati ngo Mose icyo ufise mu kuboko kwawe ni igiki? Mose aramubwira ngo ni inkoni. Imana iramubwira ngo Mose ngo terera iyo nkoni hasi, maze Mose arayiterera hasi. Amaze kuyiterera hasi ya nkoni icika inzoka. Ico nico kimenyetso ca mbere Imana yari imuhaye. Ico nico kimenyetso ca mbere kumva yuko Mose yari yizeye, ariko nta bimenyetso yari byigera abona yeza yuko aboneka ari Imana koko imutumye, kuko yari afise ubwoba, yarazi yuko agashika kwa Farawo katari kumwe n'Imana, Farawo arashobora kumwica. Ariko Imana iramubwira ati ngo genda ndi kumwe nawe, genda nzobana nawe, genda nije ndagutumye. Maze Mose Imana iramusubira amubwira Mose ngo fata iyo nkoni yawe, maze iyo nkoni arayifata yongera gusubirira ab'inkoni, maze aragenda mu gihugu ca Egiputa. Amaze gushikayo haca haba rero igitangaza. Nakuzana ijambo rivuga ngo ikwizera kw'ibimenyetso n'ibitangaza. Amaze gushika muri Egiputa, Imana iramubwira ngo ongera, ngo nimba Farawo yase kuvyemera kaje ndagutumye, ongera ushire ya nkoni yanje hasi. Ubwo nyene ya nkoni ayiterera hasi icika inzoka. Ariko Farawo ntiyavyemera, kumva yuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo yari yamaze gukomantaza umutima wa Farawo. Bimaze kugenda uko, Farawo aravuga ati ivyo na jewe ndafise abantu bobikora. Aca tumeza ko abanyamareba baraza, bamaze kuza nabo nyene bashira inkoni zabo bari bazanye hasi. Ariko igitangaza Imana yakoze, kumvo yuko itashaka kumaramaza Mose, kumvo yuko yari yatumwe n'Imana Mose, ya nkoni ya Mose yacika inzoka, icifata imiragura za nzoka zose z'abanyamareba. Imana iba ikoze igitangaza ca mbere, maze Mose aranezerwa kumvo yuko Imana yari mweretse igitangaza. Nshatse kukubwira iki rero? Igihe cyose uzokora ikintu cyaco cyose atakwizera ufise, ico kintu naho kizoshika. Turagomba kwizera muri buno buzima, turagomba kwizera yuko nimba uno munsi tubaye mu buzima bubi, ejo bushobora kugenda neza. Turagomba kwizera neza nimba uno munsi turiko tudandaza tutunguka, nimba uno munsi turiko turakora mu gata evaluation dufise ataho turiko turashika, twizere yuko igihe gitondo kimwe dushobora gushika aho Imana yashitse. Mugi ivyo byose nitwabikora tutizeye, nimba Imana yaraguhaye ingabire, izo ngabire ukaba uriko urazikoresha utizeye, nimba Imana yaraguhaye umugisha, mugu uwo mugisha ni wizere neza ko ari Imana yawuguhaye, ico gihe uwo mugisha uzogupfa ko ubusa, nta kintu na kimwe uzigera ukora. Muri buno buzima turagomba kwizera, kuko na Yesu yo yagomba gukora, yarabanza akabaza umuntu, eske urizeye? Haleluya. Igihe cyose uzoba uri kurakora ikintu utizera, kuko igihe cyose Imana uzofata umutima wawe ukawushira ku Mana, ukizera Imana, ico gihe ico kintu cyose uzokora, ikintu cyose uzoburimwo, ikintu cyose uzokwiyumvira gukora, ico gihe uzoba uri kumwe n'Imana, kuko wamaze gushira Imana imbere. Ukwizera ni gushira Imana imbere, ntushire ivyawe imbere. Reka dusome amajambo y'Imana no musi nakuzaniye ijambo ryo kwizera, ibimenyetso n'ibitangaza bivuye mu kwizera. Turasoma amajambo y'Imana dusanga muri Matayo 9:18. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu akiza umugore agwaye kuguma ava amaraso, azura umwana w'umukobwa. Yesu hari umugore yarababaye cyane, yararushe cyane,
yarakeneye ubutabazi, bari baravuje byarananiranye, yari yarivuje byarananiranye, yaragiye mu banyamareba byarananiranye, yaragiye mu bapfumu byarananiranye, ariko umunsi yahura na Yesu Kristo, yahura n'Imana mushobora byose, yahura n'umwana w'Imana, ingwara yose yarafise yarakize. Yakize kubera ikirere. Ku murongo wa 40, dusimbye ku murongo wa 40 niho havuga, umurongo wa 40 tuhereye ku murongo wa 18 havuga ati, akibwira ivyo haza umuntu mukuru w'isinagogi aramupfukamira ati, umwana wanje w'umukobwa aracikanye ubunyene, nuze se umurambike ko ibiganza asubira abe muzima. Turasimba 21 haravuga nti, yari yiyumviriye mu mutima ati, niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa. Haleluya. Uyu mugore yaramaze imyaka 12 yararushe. Ico gihe uri mu butinyanga ntabwo wegera aho abandi bari, waguma ahantu wugaranye gushika ukize. Rero ukungene byagiye gushika, uyu mumama aravuga ati, jewe ndarushe kama mbaya. Kandi ahantu yarageze, aho Yesu yarari, hari shengero rinini, kugeza aho yiyumvira mu mutima, agira ukwizera mu mutima ati, nubwo ataza kuvuga ijambo gusa, ati nubwo ataza kunsengera, ariko nubwo no kwegera nkakora ku muzu yiwe, ndizera neza ko nza gukira, ndizera neza ko ibi byose, ibi byago bimaze ko imyaka 12 biza guhagarara. Uwo mwanya nyene ntiyitaye ku bwishi bw'abantu, ntiyitaye ku munigano w'abantu, yaremeye aranigara, aremera arasatira, aremera baramuhonyanga, aremera arababara, arakora ku mpuzu ya Yesu. Reka ndakubwire, mwabuno buzima turagomba gusitana, turagomba kugwana, kubera tugwanira ukwizera kwacu. Nitwizera tukagwana tuzonesha, nitwizera tukagwana tuzonesha intambara yose. Uyu mugore akimukora ko Yesu ubwo nyene acarahagarara abaza ati, ngo ninda nkozeko. Haleluya. Ngo ninda nkozeko. Umvirize, iyo Yesu agomba gukora, mwana w'umuntu, wewe kira kumwizera gusa, Yesu aragukorera ataravuga gusa. Akimukora ko gusa arahindukira ngo ninda nkozeko. Aramubarira ati, ni jewe mwana w'umuntu. Aramaza ati, urifuza gukira? Ngo ndashaka gukira. Urizeye? Kwizera ni jambo rinini cyane, ni jambo ryagutse, ni jambo ushobora kuvuga ati, uno munsi nubwo ndayinzara, ndizera neza ko ejo mu gitondo nzojya. Uno munsi nubwo mbona ubuzima butari ko buragenda, ndizera neza ejo ko buzogenda. Ndizera neza yuko ici Imana yamvuzeho kizogenda neza. Igituma abantu tariko turashugwa abantu benshi, nuko tutizera ivyo batubariye, nuko tutizera iby'Imana yatubwiye. Uno munsi Imana irazika kubarira ngo ndaje kukugirira neza. Mugarera inyuma yo kukugirira neza, kugira banze kugire neza, igacibanze kagucisha mu ishuri ry'intambara. Nubundi ni Imana itangura ikatubwira ibyitanguriro, ikatubwira n'ibyiherezo, ariko ntitubwire intambara tuzogwana hagati y'itanguriro n'iherezo. Ni Imana izikatubwira ibyiza, ariko ntitubwire intambara tuzogwana mw'ivyo vyiza. Ni Imana izikatubwira ko izoduhezagiza amafaranga, ariko ntitubwire ko izobanza ikaducisha mu bukene. Ni Imana izikatubwira ko igiye kudukoresha, ko tugiye gusengera abagwaye bagakira, ariko ntitubwire yuko bazobanza kudutuka. Ni Imana ikubwira ko iguhaye akazi, ariko ntikubwire yuko nako wari ufise ibanze kakwaka. Ariko iyo wizeye mw'ico gihe, ivyo vyose biza waramaze kubimenya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta kizobabako ntibi yabasavyi banje ibanga. Turagomba kwizera, turagomba kwizera mwene data nshuti yanje mukundwa. Ayandi majambo meza na majambo dusanga muri Yohana Yohana 11 ku indanzi y'amajambo iravuga
Yesu azura Lazaro. Haleluya. Ku murongo wa 35 haravuga ngo Yesu ararira. Nshuti yanje mukundwa, ijambo ry'Imana rirambwira ngo 35 ngo Yesu ararira. Abayuda baravuga bati ehe ingene yamukunda, ariko bamwe muri bo baravuga bati mbega uwo yahumuye amaso y'impumyi ntiyoshobora kubuza uwo ngo ntapfe. Haleluya. Amen. Yesu yari afise umukunzi yitwa Lazaro. Niwe muntu muri Bibiliya amaze gusoma bari bakundanye cyane. Ico gihe Lazaro aragwara. Amaze kugwara ntiyizera yuko wa mugenzi wiwe afite ari we Yesu Kristo yoshobora kumukiza. Ico gihe icizere muri Lazaro kirahera, maze Lazaro aragwara agera ku rwego rwo gupfa. Yesu baramutuma ko ati ngwino urabe wa mugenzi wawe Lazaro aragwaye kandi ararembye agomba gupfa. Yesu arabimenya ntiyajayo kubera ko atagiyeyo. Yarabaraba mu mutima wa Lazaro akabona ntiyizeye, ati nubwo nze ngenda kumukiza aza kubona kari yamimenyerano dufitaniye. Ukwizera ndi kwijambo ukwizera, maze hagera igihe Lazaro aracikana. Amaze gucikana, Marita aza gutuma ko Yesu ngo ngwino urabe wa mugenzi wawe yapfuye. Amaze kuhashika Yesu ararira. Yesu ntabwo yarize kubera Lazaro yapfuye, oyaye yarabizi neza yuko aza gusubira kuba muzima. Ahubwo ikintu cyarizije Yesu nuko yabona abantu bari ngaho bose nta numwe yari afise ukwizera. Haba Marita nta kwizera yari afise, haba musaza wa Lazaro nta kwizera yari afise, haba Abayuda bari ngaho bose nta kwizera bari bafise. Umviriza, iyo Marita yari kuza kugira ukwizera, wenye n'ubwe yari kumusengera musaza we agakira. Iyo Abayuda bari kugira ukwizera, ntago bari kurinda ko Yesu arinda kuhashika, bari kuvuga kumvo yuko bizeye Kristo maze Kristo agakiza. Si ngombwa yuko ivyo dukora byose turinde guhamagara abakozi b'Imana ngo badusengere. Si ngombwa niyo turi mu bibazo duhamagara abakozi b'Imana badusengere. Turagomba natwe turi ambasaderi twoshika ku Mana, kuko Yesu ku musaraba ari ku musaraba avuga ati ngo byose birarangiye. Niwanyizera nzogukiza, niwanyizera nzokiza umuryango wawe, niwanyizera nzokiza ababanyi bawe, niwanyizera nzokiza igihugu cyawe, igihugu cyacu. Mu yandi majambo yo twizeye, ukwizera kwacu kuratuma kuducira inzira ahatagira inzira, kuratuma tugera aho tutari gushika. Kubera iki? Twizeye. Maze Yesu ararira, arizwa nukabona atakwizera ko kiri mu bantu. Eske Yesu ariko arakuraba, banza urabe eske urizeye? Yesu ariko arabura ingene agukiza, Yesu ariko arabura ingene agutabara, kumva yuko ariko arabona nta kwizera kuri muri wewe. Niyo Yesu yagomba gukiza yabanzaga kubaza urizeye? Eske nimba ushaka ko Imana igukura mu ubwo bukene, niba Imana ishaka gukura mu izo ntambara, nimba ushaka ko Imana igukura mu ubwo mw'ivyo bibazo urimo, urizeye kuko? Urizeye kugira Imana iguhereza ikimenyetso? Urizeye kugira Imana igukorera igitangaza? Urizeye kugira Imana igukure kwizo ngwara? Urizeye kugira Imana igukura agasuzuguro? Urizeye kugira Imana ikwambika ugenda gusa? Uragomba kwizera. Nimba ushaka ko hari ikintu kiraca ikintu cyose Imana igukorera, uragomba kwizera. Yesu ararira. 36 haja haza akavuga ngo 38 Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva kandi ryari isenga ryugajwe n'ikibuye. Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Marita mushiki we wapfuye aramubwira ati mwami, erega ubu aramaze kunuka, kuko amaze iminsi 4 yarapfuye. Haleluya.
ukwizera ko muri Marita mushiki wa Lazaro kwari kwamaze kurangira. Mu yandi majambo bavuze aya majambo, ngira n'ayandi yarayavuze aravuga ati wewe waratevye kuza kudukiriza musaza wacu, ubu rero uraje kubera yapfuye. Ngwerega mwigisha ngo yaramaze kunuka, ntacu uje gukora, reka kutwumvisha uwo munuko wa Lazaro, ariko kumvo yuko Imana ishoboye byose yo mwijuru, kumvo yuko Imana izura ivyapfuye maze irategeka mwijuru, maze ububasha bwo mwijuru buramanuka. Bumanuka, Yesu aravuga ijambo rimwe, arahamagara ati Lazaro. Haleluya. Reka Imana ikuzurira ivyapfuye nawe mu buzima bwawe, reka Imana izura ivyapfuye mu buzima bwawe. Imana yazuye Lazaro, ntaco yinanira, ntaco yanana yawe itogukura aho hantu, ntaco yinanira nawe itogukora ivyo wayisabye, uragomba kwizera gusa. 40 aravuga ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwizera ubona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Ubwiza bw'Imana benshi bwaratuvuye ko kubera tutacizera Imana. Icyizere cy'Imana cyaratuvuye ko kubera tutacizera Imana. Umvirize ndakubwira, nta kintu na kimwe twebwe twokora kugira Imana idukunde, ariko yoyo hari ico yoko. Nta kintu na kimwe twebwe twokora kugira ngo Imana idukunde, ariko cyo yoyo hari ico yokora kugira twebwe tuyikunde. Ubundi twebwe twokora tukarogreta, twoyikorera. Hari abenshi bayikoreye barogreta ngo Mana nukibaho kuvona gukoreye. Ubwa mbere yarayikunda kumvo yuko yamusize mu kabazo gatoya yataye Imana, ariko yoyo yikoze. Ariko yikoze mu kwizera kwacu turayikunda, tugasubira tukayikunda, tugasubira kutayikunda kubera yadukoreye ibitangaza byinshi. Ni nayo mpamvu Lazaro nta kintu na kimwe yari gukora kugira ngo Imana imuzure, kuko ntabwo yari yizeye. Ariko Imana kumvo yuko yagomba gushikana ishimwe, bamenye yuko uwo yatumye ari we Yesu Kristo ahambaye, afise ubushobozi. Aravuga ati uyu amaze iminsi 4 mumva, ariko jewe kubwo nshoboye byose nije namuremye. Kuko ijambo ry'Imana irambwira ngo uhoraho ni wabirema, ni wanabikomeza, uhoraho ni wavyica kandi ni wanabizura. Yari yise Lazaro yongera aramuzura. Umvirize nshuti yanje mukundwa, reka nawe Imana ikuzure. Urashobora kuba warapfuye ugenda mu buryo bw'imwe ni warapfuye, mu buryo bw'imwe mu warapfuye, ariko ndagomba kuno mugoroba ndagusengera Imana ikuzure. Inyuma yo kukuzura ikuzurire n'ivyawe. Amina. Maze Lazaro Imana irabwira Marita ati sinakubwiye niwizera. Nuko 41 nuko bakuraho ikibuye. Buno nyene Yesu arangamiza ati Data, ndagushima ko wanyumvirije, jewe nari nsanzwe nzi ko unyumviriza. Haleluya. Yesu aratwumviriza, atwumviriza uko bukeye uko bwije. Nubwo wowe utibaza ko Yesu atakumviriza, Yesu arakumviriza. Ikimenyamenye igituma Yesu akumviriza, raba uri cyariho, raba intambara, asubiza amaso inyuma, raba ifoto yawe ya muri 2000, uraba ifoto ya 2025, uraba ukungene usubu. Ni kimenyetso cyuko Yesu yumvise amasengesho yawe, maze akakurindira mu bwo bugaragwa, maze akakurindira mu izo ntambara, maze akakurindira hahandi utarushoboye kwikura, maze arahakurindira, arahagukura. Hamwe Lazaro atarashoboye kwikura, hamwe Lazaro atarashoboye kuvyuka, ariko Yesu Kristo arangamiza mu ijuru ati ndazi kunyumva. 42 jewe nari nsanzwe nzi ko unyumviriza ubudasiba, ariko ndabivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere kuvuga ivyo usemerera. Nijwi rirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Maze ubwo nyene Lazaro arasohoka ava mu mva, abantu baratangara. Yesu aravuga ati ndazi ko unyumviriza, ndabivugishijwe imbere y'isengero. Umvirize nshuti yanje mukundwa, ijambo ry'Imana Petero aravuga ngo iyo tuvuge nk'abavugishijwe, tureme kubwo kwizera kwacu, tuvuge
iyo tuvuga tuvuge nk'abariko bararema. Haleluya. Ukwizera kwawe kuzotuma ushika kuri ya ntambwe wifuza. Ukwizera kwawe kuzotuma ushika ahandi wifuza gushika. Ubundi jewe naravuze mfise icyizere neza indege mama turiye kumva yuko nakurikiye umugabo w'amagabo ari we yasize mu ubwenge bagakora indege. Iyo ndege nzoyurira, indege papa turiye nanje nzoyurira. Mfise icyizere gushibamirako ngenguze ndabe ico uhoraho ambarira nico ndi bimwishure. Ngo nzohagarara ngavye ngo ku munara ngo nkenguze ngo ndindire ngo icuhoraho ambarira. Abenshi ntabwo turiko turindira icuhoraho tubarira, turiko turindira ivy'abaprofete batubarira, ivy'abapostolo batubarira, ivy'abapasteri batubarira, ivy'ababishop batubarira. Bajya n'abana b'abantu bashobora kuvangirwa, ariko ni wahagarara ku munara ukarindira ic'Imana. Imana yonye nikubwiye, kuko Imana ntiyivuguruza. Imana yivuze ntibesha. Abantu bokubwira bakakubesha, ariko ni wahagarara ku munara ugagenguza wizeye, nta kibuza yuko Imana itazogukorera. Ku murongo wa kabiri aravuga ati rero maze uhoraho aranyishura ati andika ibyo weretswe ubyandike ku bisate mu ndome zisomeka kugira ngo ubisoma anyarutse, kuko ngo ivyereye kwanyu bifise igihe byashingiwe. Umurongo wa 4 rero raba umutima wawe wishize hejuru ntutunganye, ariko umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Umugororotsi ntazobeshwaho na muyomba, ntazobeshwaho na tantine, ntazobeshwaho n'aba bavyeyi bimwe mudufise, ntazobeshwaho na kira kintu cyose cyo mwisi, ariko azobeshwaho n'ukwizera kwiwe. Iyo wizeye, ukwizera kujana n'ibimenyetso, ukwizera kujana n'ibimenyetso kukajana n'ibitangaza. Marita ntabwo yigeze yizera yuko Lazaro ashobora kuzuka. Ikimenyetso cyabaye rero Imana yakoze, Imana yaramwishe. Igitangaza Imana yacikora, Imana ikiramuzura. Reka ndagusengere muwa kwizera kwawe bimenyekane ko ari Imana wakurikiye, bimenyekane ko ari wize. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu arabwira abigishwa biwe ngo nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka Sinapi ngo muzobwira umusozi uranduke maze uranduke. Ntabwo yarababwiye umusozi ugaragara, nitwizera tuzobwira ubukene butuveko maze butuveko. Nitwizera tuzobwira abansi bacu bazotugwanya ariko nibazotunesha. Nitwizera ingwara zizoza zitwigonge ko dusubira inyuma. Nitwizera bazoduca intege ariko ntabwo tuzocika intege. Imana irabwira, Yesu arabwira abigisha biwe ngo nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka Sinapi ngo muzobwira ngo umusozi uranduke maze uranduke. Ijambo rikongereka ngo abizigiye uhoraho, abizeye uhoraho ibameze nk'umusozi Siyoni utigera unyiganyizwa ariko ushimangiye ibihe bidashira. Ndakuzaniye ijambo ry'Imana wizere, maze ukwizera kwawe kukuzojana n'ibimenyetso. Imana izokwereka ibimenyetso ikwereke ko muri kumwe nayo. Imana izokwereka ibimenyetso ikwereke yuko uri mu ruhande rw'Imana. Imaze gukwereka ikimenyetso maze izokigukorera igitangaza bose batangara. Hari umuririmbyi yavuze ati ngo izobikora amahanga izobibona, izobikora bose batangara. Ngo hamagara iyo Mana, reka guhamagara abana b'abantu, oya reka kwizera umwana w'umuntu. Oya we ni wizera Imana maze uyihamagara, maze izogukorera byinshi maze batangara, bituma aho waririye uharirimbira. Ijambo ry'Imana ndakuzaniye kuno mugoroba iryari iryo ukwizera kuri bimenyetso n'ibitangaza. Abumvise amajambo y'Imana Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Natwebwe turanezerewe ku ngaburo nziza nk'iyo utugaburiye.
n'amajambo meza, amajambo yigisha ijambo ry'Imana ririmo kwizera, reka n'ibindi twagiye turakurikirana. Reka tuyage ku byerekeye rino jambo wategurira umunsi. Twagiye turumviriza mu byinshi, akoye byinshi nibyo tugiye kuganira natwe kugira ngo natwe twongereza ubumenyi, badatawe batahure neza, kuko natwe turi na benshi abakurikirana kino kiganiro cyacu kica kuri no channel yacu Tarsis Hope Ministry TV. Nkuko wamabidusaba tukwiye kuza turabaza ibibazo kugira nabo bashishikeye batubaza n'ibindi bibazo. Ikibazo cy'uyu munsi kijanye no ubutumwa bw'uyu munsi urateguriye uyu munsi. Dufite ibibazo bitatu tugiye tutora. Kimwe kiravuga yuko dukwiye, ari abantu bavuga yuko none Imana twoyizera gute? Imana ni iki? Ikwiye kwizerwa gute? Imana ni iki? Imana ni Data na Mwana na Mwemu Yera. Ni Imana iri mu butatu. Ni Imana mushobora byose. Twokombare tuyizere gute? Imana kuyizera kwacu ni mu gihe ukwizera kwacu kwerekana bimwe bitagaragara, twizera neza yuko imbere y'Imana bigaragara. Birashoboka ukwizera kwacu nimbura umukene, muga kwa kwizera kwawe kukakwereka muri future yawe, muri kazoza kawe kuzoba uri umutunzi. Ukwizera kwawe kw'Imana kungene gukora kukakwereka neza. Afite ukwizera nta bwoba wigera ugira. Iyo ufise ukwizera ntiwiganyira. Ubundi jambo ukwiganyira ni jambo ukoresha atakwizera ufise. Ni jambo ukoresha atakwizera ufise. Wafashe ukwiganyira ugakuramwo Yesu Kristo, ugafata ukwiganyira ugakuramwo Yesu ukamushira ku ruhande, ukamengo ntabaho, ukamengo ntakora. Ariko iyo wizeye, icambere ntiwiganyira, icya kabiri nta bwoba wigera ugira mu buzima, icya gatatu ubuzi neza nimba uno munsi vyansi uba wizere neza yuko ejo bizokunda. Ukamenya neza nimba uno munsi ndiko ndakora muga nkabona yuko atanambwe ndiko ndatera, ndizera neza yuko ejo mu gitondo cyangwa hirya yejo cyangwa mu kwezi koza bizogenda neza. Bidusaba iki rero? Twizera Imana yo mwijuru, kuko na Yesu yagomba gukora yarabanza akakwaza urizeye. Igihe utizeye ntiyagukiza. Ndibuka arasanga umuntu yaragware ku gidendezi cyitwa Betesida. Ico gihe marayika w'Imana yaramanuka akaja mwayo mazi, abari bafise ababo barabafata bakabaterera mwayo mazi bagakira. Ariko we uwo muntu nta muntu w'iwabo yarafise, yarahamaze imyaka 38 yarabuze basi n'uwo mutera umugere amusunikireyo. Ariko Yesu ahageze ntabwo wewe uwo muntu yari yibajije yuko aza kumufata akamutera muri ayo mazi. Ariko Yesu aramubara ati urizeye? Nawe aramwishura ego ndizeye. Ati mwuko kwizera kwawe, ati zinga ibirago byawe genda. Ubundi rero ukwizera, iyo ufise ukwizera Yesu agukiza za ngwara nubwo utarinda gusenga, ukavuga ati mwami ndakwizeye kushoboye byose nkiza pointre. Imana irazi kagirane ikakukiza. Niryo jambo no kugerageza kwishura ati ukwizera nukwizera. Ukwizera nukwizera ushobora kwizera wasizemwo Yesu Kristo n'Imana mushobora byose. Ariko mu gihe utizeye Yesu, ate Yesu ntaga akiri mu buzima bwawe kandi n'Imana ntikiri mu buzima bwawe. Ndetse yute atutacizera ntuba wibuka nibyo Yesu yaje gukora ngaha ku isi. Ego turatubwire ko n'icya kabiri numva yuko icya mbere nta kintu wasubira kuvuga kuko ndagitahuye, ndetse nariko dukurikirana hariya baragitahuye. Hari kindi wasiguye kivuga yuko twobona gute ibimenyetso biva kuhoraho. Hari ibimenyetso abantu benshi baguma bavuga ati icyo si ikimenyetso kiranga uhoraho ko agera anje kuducungura kunosi. None ibyo bimenyetso ushobora kwitubwira ni ibimenyetso bihe? Ego ikimenyetso cya mbere iyo wizeye, Yesu arabwira Mose, Imana irabwira Mose ngo ngira ndagutume
ugende kumbohorera ubwoko bwanje bukure muri Egiputa. Mose arizera neza kuko yuko Mose yaravugana n'Imana amaso mu yandi, aravuga ati okay je navyemeye. Nimba navyemeye ikimenyetso niki ni igiki kizokwemeza yeza yuko ari we untumye, ni igiki Farawo azokwemera neza yuko ari we untumye. Mose aramubarira, Imana irabwira Mose ngo Mose ngufise iki mu kiganza? Aramubwira ati mfise inkoni, yati yiterere hasi. Ayitereye hasi cika inzoka, iciza inzoka. Aramubwira ati ongera uyitore, ati cyo nico kimenyetso ca mbere. Kandi aramubwira ati ngo niba tokwemezwa n'ikimenyetso ca mbere bazokwemezwa n'ica kabiri. Mu yandi majambo iyo twizeye Imana iratwereka n'ibimenyetso. Ngerageje kwihakaruro kuri jewe, narizeye Imana mushobora byose, kariyo ishoboye byose, kari inabirema, kari nayikomeza, kari itanga byose. Maze kuyizera ikirami kimenyetso kimwe, ikimi kimenyetso ati wengiye kukugira umukozi w'Imana kandi uzokwicarana n'abantu bahambaye. Ico kimenyetso kimaye, ico kimenyetso narakibonye, naratanguye kwicarana n'abantu bamwe bamwe bakomeye. Mu yandi majambo rero, iyo wizeye n'Imana irakumanura ibimenyetso. Nimba ufise ukwizera atabimenyetso urabona, saba Imana iguheze ibimenyetso. Ndizera ko ari Imana itatetereza, izotegerezwa kukwereka ibimenyetso kuri kumwe nayo. Ego numva ikimenyetso wagisiguriye neza. Umva na Mose yuko kugira ngo abone ikimenyetso hazokwerekana hariya muri Egiputa, yashitse kwa Farawo, yarekanye ikimenyetso arivyo Imana yamweretse ati ibimenyetso nibi. Hari ikindi kintu watwigishije kivuga ibitangaza. None twomenya gute ibitangaza Imana igaragaza mu bantu? Hari abantu benshi bavuga ati nta gitangaza Imana igaragaza mu bantu kuko kuva nabereyeho ntirangaragaza ibitangaza. Igitangaza rivuye muri vugangira gutangara. Ego ni ikintu Imana ishobora kugukorera utari wiziteze, ubwawe ugatangara ukavuga ati ibi bintu sinarinzi ko bishobora kuba. Mu yandi majambo n'igihe yabwira Mose ngo ajane iyo nzoka, ntabwo yigeze amubwira yuko iyo nzoka izomera zijya nzoka zabajya abanyamareba. Yarambwira ati wewe gusa genda ujanye iyo nkono yitwaza. Igitangaza abantu batariko baravuga yuko batariko barahura n'ibitangaza, abo bantu ntabwo bizeye. Kuko Yesu ageze imbere yawe yarakubaza turizeye, ego ndizeye, agaca gukorera igitangaza cyo kugukiza. Yesu ageze imbere yawe, ndibuka kuri Lazaro. Lazaro yarizeye, amaze kwizera aravuga ati eske je ko ndi mugufi. Aca aravuga ati jengira nizere, jengira nizere yuko aza guca mw'ijya nzira. Yaratatonesheje arizera ati jengira nce mwari ya nzira, ndabizi kare haza guca. Ubwo nyene kumva yuko yari yizeye kandi Imana yari yamaze kubona umutima wa Lazaro, maze Yesu acaca muri ya nzira nyene akiyashikanya ati Lazaro ururuka uno munsi ndari wawe. Imana ikimukorera igitangaza cyo kurari wiwe, bwari ubuntu agiriwe, cyari gitangaza nyene agiriwe n'Imana. Mu yandi majambo rero, iyo utizeye nta gitangaza, iyo utizeye nta kimenyetso. Ubundi igitangaza kiza ku muntu yizeye. Murakoze cyane mushitsi wacu kubona utwigishije ibintu bitatu nyamukuru. Nizera yuko nawe ko dukurikirana hano kuri channel yacu ya Tarsis Hope Ministry TV baratahuye inyigisho y'uyu munsi twigishije ku bintu bitatu ngirakamaro. N'abandi batabizeye ubagiragire babone ukwizera, babone ibitangaza Imana igiye kugukorera muno bihe. Murakoze, reka natwe dushimire nawe ko dukurikirana kuno rubuga rwacu kwa Tarsis Hope Ministry TV. Turazi neza yuko mwama muheba ibikorwa bitarukanye, muheba iyo mwashaka kuja kubera gukurikirana ubutumwa bwacu, ibiganiro byacu ndetse n'ibindi bica kuno channel yacu. Reka tubashimire namwe bashitsi kungene mwitanga kuza kugira ngo mugaburire ubutumwa abariko badukurikirana, kugira ngo nabo bazashitse aho ubutumwa budashika. Turashimiye n'umu DJ wacu Emma Graphic kungene avyifatamwo kuduha amasanamu meza no kuduha amajwi arongorotse neza. Imana ihabwe icubahiro
naho gutaha murakoze. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.